Musi Champion TV ngo basanzwe bimenyereye. Musi Champion TV ni TV ikorana bya hafi n'ikigo Disara, ni TV yihaye inshingano yo gutemberera ahantu hose hari abantu basanzwe bagendana ubumuga, ikababera ijwi ryabo kugira ngo ijwi ryabo ribashe kugera kure. Ni muri iyo ntumbero rero turi mu kigo Disara kuno munsi twabonye ko yuko bariko barabwira abana amanota, twabibonye twabikurikiranye, ariko twifuje ko yuko dutora abavyeyi nkabangahe kugira ngo tubashe kuyaga batubwire ibyaranze no mwaka, bongere batubwire n'intumbero bafise mu mwaka uza. Imbere yacu kuri kamera turako ko turiko n'abavyeyi, turasabe kwanza abanza batwidondore imbere ko tuja mu idonido ry'ikiganiro. Namaroga muto. Murakoze cyane yakubaha amenyesha amakuru. Ndi umwe barirenga mu kigo Disara, yafise umwana agendana ubumuga, nkaba nserukira komite y'abavyeyi nka president, ndikwe n'abandi bavyeyi ingena ngo yidonda rero tubandanye. Utaraba microphone, umwana mutungiye mu kino kigo yitwa gute? Umwana yitwa Nimba Audrey. Murakoze mu microphone nawe. Mazina yanyu n'umwana? Murakoze menyesha amakuru Disara. Jewe ndi umuvyeyi imbere y'umwana ngaho mu kigo ca Disara, Iranzi Benika. Ego ni mama wiwe. No munsi habonetse yuko basomye mu manota y'ibintu byagenze ku ishure, n'abashitsi babagendeye abana bagendana ubumuga mu kigo Disara. Yego duhe microphone ubundi nawe twidondore nawe nyene. Murakoze menyesha amakuru. Umunsi uboneka umunsi wasomera abana amanota, umunsi mwiza twaciye twongerako n'abashitsi b'iteka. Yego. Nabo bagaca bumva n'amanota abana bacu bagiye baronka mu kigo Disara. Uwo munsi rero twaserukiye abana, tuharereye abana, tunaherereye umwana yitwa Irambona Samuel. Murakoze cyane. Namwe amazina yanyu? Yego murakoze murakoze cyane. Aje nkaba ndi umwe mu bavyeyi barereye ngaha mu kigo Disara. Nkaba nitwa Niyonzima Yvette. Nkaba ndafise umwana yitwa Joyce Martin. Yego yitwa cyane. Murakoze kutwidonda, turasaba musubize microphone usanzwe aserukira komite y'abavyeyi. Mutaha musanzwe userukira komite y'abavyeyi, Musi Champion TV iri hano kugira ngo mubashe kuyaga, twaga mu mutubwire mu ncamake kugira ngo abandi baze gufata umwanya nabo kugira ngo tuyagira. Ni biki mubona byaranze uno mwaka byagenze neza, canke byo mubona byagenze nabi, canke byo mubona byokongerwako? Nibyo bibazo bitatu tubyishura mu kandi biza kwishura mu mwese. No kuba ngo ni igiki mubona mwashimye, ni igiki mubona mwaneguye, ni igiki mubona cohinyanyugwa mu mwaka uza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ni ukuvuga icyo dushimiye iki kigo Disara uyu mwaka, harabaye ihindagurika ry'ibintu haba mu nzego haba mu bikorwa. Murazi ishyirahamwe rishoboye kuvuka rikavuka ritagira uburyo, rikagenda ridodora rigenda ryugura, Imana ihezagira bugura buke buke. Gusa turashima uko vyahora ubu siko bimeze. Kuvuga uyu mwaka twebwe n'imyaka 4 irenganye ntitwari bwasomerwe amanota y'abana, mugabo urabona uyu mwaka yabaye intango, vyatubereye igitangaza kandi badusiguriye impamvu basomewe amanota bisunze imigwi y'abana. Hariho abana batavuga, hariho abana bumva, hariho abana batava aho bari. Rero twisunze ubuhinga umwigisha yakoresheje, natwe turabigisha, mugabo twabonye yuko nukuri arabereye koko, arakwiriye ico kibanza ciwe. Gusa icyo twosaba nko mu nyigisho ariyo education, twabonye ujya mwigisha yararushe, yigishije imigwi 3 ari umuntu umwe. Nko gutegura yotegura gute, yo kwigisha gute, yo kwisunga gute. Rero dusaba mu nyigisho mu mwaka uza abubahwa bakore ko bashoboye kose barondere abandi bigisha. Ni ukuvuga buri mugwi w'abo bana uronke umwigisha abimenyereye. Ujya nawe yabahora uyu mwaka
arabe gisata nawe bomuha agumana ico nyene nimba abana batatu agumana abo nyene turondera abandi bigishwe n'abandi ba expert vya education nuko hanyuma ico twasaba kandi ibikoresho dufise ngaha byo muri sitari zo kogosha bimaze imyaka 4 biri ngaha turafise imashini zo kubarira rero turafise abanyeshuri ko bayikurikirana turafise atelier yo gusudira amaposte asude ashika kuri 3 kuri 4 mugabo ivyo byose twosaba yuko abubahwa bo kwicara bakayaga ivyo bintu bidakorwa bigasarura mu kongereza ratio y'abana twaba twabonye initiateur ariwe arongoye iki kigo arongeka kabahasha ko kugura ratio y'abana mugabo ivyo vyuma biri ngaho kugira ngo mudusigure neza kumenga iryateriye y'abantu bashona menga ngaha hariho abantu biga mugisigura gute sindagitahuye kuko murambona yonje ngaha iyateriye irakora haba ryasawe do kwafire irakora mukidusigure neza ko ahantu twatahuye aho ndashaka no kuvuga iyo abo babarira mpereye kuri bo twashaka yuko boronka ahantu bashoboye kwakira n'impuzu z'abantu bavuye hanze abakiriya mu majambo make abakiriya bakinziza ikigo disara kikaronka navyumva muri salon de coiffure ati salon ikaja ahantu habona tugakota tukinjiza abakozi batatu canke bane kugira ngo natwe turonke umusaruro wiyose kuri ico nyene amatwi nsumira ndizeye neza ko yuko bariko mu nzego zo ngaha bariko barasaba ikibanza mu isoko navyumvise ikibanza aho mu isoko ivyo bintu byose urumva ko yuko ugishikirije na nyakuba initiateur yaramaze kubitegura yego nibaza ko yuko ico ngico bariko barasaba hajya mu isoko kugira ngo baze baronka abashoboye gukorera yego turinde gusa ko bizoja mu ngiro yego hanyuma rero kindi twosaba nka jewe mpagarikiye abavyeyi hariho igisata c'ubworozi hariho bamwe bagiye baronka ibitungwa bitandukanye ingurube inkwavu inkoko mbongo mugabo ico gisata cyahuye n'ingorane kuko habaye ingwara ibitungwa vyinshi vyarapfuye vyarapfuye mugabo ubu dufise igisata gishasha c'uburimyi ubu twarimye ibigori ibiharage twarimye n'isoya ku neza y'abo bana ivyo tuzovyimbura kugira abana bafungure reka tubashimire kuba mubashe kutuyaga muri bike mubivuze koko vyohinduka n'ivyo munashimye tubasabe muduhe akamikrofone muduhe mama nawe kugira ngo nawe nyine tubashe kuyaga murakoze cyane mama n'amahoro icyiyumviro turiko turayaganira muracumva turiko tuyaga ni iki washimye no mwaka ni iki kubona cyo inyanyurwa umwaka uza ni iki kubona kitagenze neza murakoze cyane kutwiyumvira ko mwagize ijambo icyo nashimye muri uyu mwaka igikorwa cyabaye nuko abana habaye kubashyira hamwe nk'umudigo wo kuvuga ati baje ku ishuri tukabona yuko bajya hamwe umwarimu wabo akaberekera kuko hari ibintu bitatu hari umugore w'abavuga wa mbere hari umugore w'atavuga hari umugore w'atavaho yicaye hama mwarimu akagerageza kubigisha umwe wese n'ibijyanye n'umugore umwe wese hama tuca tubona ko mengo abana bace bagira ubumenyi cyane rwose kuko natwe tuba tuherereye mu mazi zacu umwana avuye ku ishuri agataha tuca tubona ko mengo hariho avantage aba yagize ukabona umwana aratashe ukabona ariko arakora utu tubona ati nibyo baba bize ku ishuri urumva ico naragishimye cyane rwose kuko mu mwaka wahera nta byari bihari ariko uyu mwaka ico kintu naragishimye cyane kuko cyaje mu kigo disara naragishimye cyane nk'abavyeyi kandi abana baca bajijuka mu mutwe baca bigenda neza
n'umwe atavuga aryamye yumva araryoherwa kuko aca ababona ibyabakomeye bariko baragira rero tuko abavyeyi barabishimye cyane rwose hariho n'ibindi twari twarize nk'abavyeyi na komite ngo ukugere igihe bajya basimeho bagihari batarapfa n'abandi bari batwaye ingamba aribo gisara hariho imigambi bari baradushikirije nk'abavyeyi tubaka iyo migambi ari myiza cyane bari baratubwiye yuko bogira akubizasiyo y'amamashine n'inka n'ingurube n'ibindi n'umugezi yatuvuzeko muhama bakaza babiyunganya bafata amafaranga avuyemo bakayajana kuri konti hama akaza arafasha abana na cane cane akagira ico amariye abavyeyi n'ikigo gisara ibintu muhama haragezeho n'igihe tubona yuko uwo mugambi ari mwiza ariko rero twararindiriye umugambi ko utera uja imbere turawubura nka twebwe dufise abana bagendana ubumuga urabona nka jewe umwana wanje uretse no kuba no kwihera ko n'abandi n'abanini bafite no bandushe n'abandi bikuba bandushe ngo tugasaba abagira neza kugira ngo baze baratwiyumvira ko Imana ibaje imbere bayobore mu bikorwa byo kudufasha nibyo ndabishima ko Imana cyane rwose kugira ngo baze baradufasha abana ubuzima bwabo bufonksiyone abana barafise uniforme z'igisara barazambara iyo hageze nk'abashitsi bagendera kabone ko abana bafise ishuri nziza ariko twagomba izindi uniforme bambara bavuye iwacu umuyaga kugira ngo haboneke ishusho nziza y'uko ari abanyeshuri bariko bariga ku buryo n'abana bo hanze babona ati kweri bajya abana barasohotse n'abanyeshuri bavuye kwiga. Reka tubashimire kuba mugaragaje icyo mufise ku mutima tubasabe no mu mama kurikira nawe atubwire intumbero turiko yayumvise no kugira icyo shimye cyaranze no mwaka cyangwa kugira icyo usabye cyo hinduka mu mwaka ukurikira. Ashimiye ikigo gisara umwaka cy'ukuri cy'abanyarwanda myaka itarenga myaka itarenga abana bacu baraza kuri basara nta muganga baronka nta mwigisha baronka urumva baba baje nyene kwirirwa abakenyesha denesi babakenyesha mugabo ibyo kubigisha cyangwa kubakubura ntibyari ariko umwaka twashimye rwose ababyeyi n'abana bacu babafashe mu kigo gisara harihinduka rinini rwose twabibona abana bacu nagiye bafise umwana ntatambuka mugabo ndabona ibimenyetso binyereka ko mu kigo gisara harimo ihindura bivanye n'ibyo bamukoresha cyangwa bakamukorera iyo ariko arabigira bisubiramo cyangwa akabihinduka icyo ni ikintu gitanguye gushimira mu kigo gisara ntacyo mbona jewe ku bwanjye none kurako mu kigo gisara ko abana batabafashe neza turabashimiye. Ikindi nacyo dusaba ubu mwaka turasaba ko abana kuri mwigisha mvuga mwigisha twasaba ko boraba abavyeyi bacu ukuntu bobomereza bakamuha ubundi mwigisha cyangwa nka babiri kugira bafashanye. Ikindi nacyo twasaba kuri abana twasaba ko n'ukuri umuvyeyi wacu yoraba umwaka tugiye gutangura ku bana ukuntu yoraba ukuntu boronka nk'imiti izo zirabafasha akarongeka n'ubundi muganga ashobora gufasha n'umuganga ahari kuko ari umwe n'abana ruha rwose ukabona nyene ko ari ibintu bingije turamusaba nk'umuvyeyi nuko yama yadufasha ko nawe yotera akamo akaraba ko ico yomufasha tukaronka imiti yo kuzabirasabira abana kuko abana bacu bivanye n'ubumuga bagendana cyangwa bavukanye n'abantu bahura n'imifunda y'indwara rwose indwara zitandukanye urumva agize umuriro gato aca agwara indwara mengo sinzi ugasanga indwara zabo zama nyene imbere zabo ntizibave impande. Niyo mpamvu dusaba ko bogira icyo badufashije mu kuduterera nk'imiti kugira abana bacu nabo turabe ko ubugingo bwabo burahinduka indwara zitunguka mu mibu ahubwo baba bakoze rwose turabashimiye kandi turongeye gushimira iby'ukuri ikigo gisara cyarahezariwe n'Imana ni ikigo kigenderwa n'abashyitsi
twama twarose abashitsi batugendera n'abashitsi batugendeye n'uno munsi turabashimiye bakoze Imana ibahezagire rwose kubyo batuzaniye Imana ibongere umugisha bazogaruke bazogende n'ahandi twovuga ngo twisabire twenyene hariho n'ahandi hari abandi bameze nkatwe nabo bazoshike Imana izobahezagire baheze bajyana nico mbona noshimira ikigo gisara abakozi. Sawa reka tubandane n'undi mu mama nawe nyine ngira yumvise intego turiko no kuyaga byaranze no mwaka byagenze neza cyangwa bitagenze neza icyo ashima n'icyo abona mu mwaka uza abona ko yuko bikwiye kongerezwa ego murakoze ijambo ngabo na Kristo novuga ariko byinshi barimvuga musanze ntawubura gushima bakukegukira Gisara cyarafashije mu kwegeranya abana bacu bagenda mu bwokundukanye ukuri ababyeyi turashima cyane kuko ubu turabuturaremuka bose mu masaha bavuye muhira bakaza kuruhukira ngaha uwo mwanya umubyeyi araruhumurigenjo kuko uwo mwana aba agiye kuba ariko mu minsi yahera tutarabazana ngaha ni kuri twari turusha ababyeyi kuko bariyumvira muri rushike gusa kumugarariye mu nzu abadasohoka cyane abagendera mu ngo gusohoka hanze abandi bana babasindiye umwana akicwa n'indwara ariko uno munsi abana bacu turabona ko ari ihinduka ryiza ryabaye hagati y'ababyeyi n'abana niyo mpamvu rero jewe hanini ndashima kuko ababyeyi babivuze kuko byinshi babivugiye jewe hanini no gushima ukeguka kugira ngo babandanye badufasha mu kurera abana bacu reka musi Champion TV nazo tubashimye ko mwemeye ko twicaramo tukayaga mukatubwira icyo mugona ku cerekeye ku God Sara turatumye ko yuko ejo cyangwa hirya y'ejo hagize icyo mubona kitagenda neza cyangwa icyo mubona naco nyine kigenda neza mutwegeye musi Champion TV turije ibyanyu kugira ngo tubibagireze kure ijwi ryanyu tubashe kurigeza ahakuru twonga turasaba mu kibana tuzi ko yuko hariho abana benshi bagendana ubumuga nabo ni mubabwire ko ngaha hariho ikigo Gisara kugira ngo nabo nyaze babashe kuza kwifatikana n'abandi mwaraheza kandi muraheza